Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Fesiyano Bankubuka, muramenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga TV gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uno musi rero tuganira iki? Mu mico kama y'Uburundi, abarundi bararanzwe n'uburimyi n'ubu aribwo bubaranga, ngira ngo murumva yuko mu barundi benshi ari abarimyi, benshi n'abarimyi baraharurwa mbere ku bice bishika 90, vyoba birenga gatoyi kw'ijana. Uyu munsi rero tuganira kuri uyu muvyuka, uwu muvyuka mu gice kinini c'Uburundi baravuga imivyuka, ariko rero n'ahandi bayita imibuto. Iyi mivyuka rero canke imibuto bivanye naho umwe wese ari mu gice c'Uburundi, n'umuvyuka ngomba tuyage. Umuvyuka rero nawusanze imuzye, ni muri komine Giharo, intara ya Rutana. Abantu baho rero barawumpa bati genda uwugwize, bati kubera iki umuntu yowugwiza? Aya mababi yayo ngo uyasoromye aba nk'imboga, kurya dusoroma irengarenga. None rero ngiye kuwugwiza ndabe, hanyuma ninumva bimeze nk'uko bambariye noca mpamagarira mwese mubandanye muyigwiza. Ariko rero nababwira n'abandi bose yuko boyigwiza naho twosanga ngira ngo aya mababi ataryoshe nk'uko twaba tuvyibaza, ariko abayariye baremeza yuko ameze neza kandi aryoshe, arava ko ibijumbu vyiza cane biryoshe vyera. Ivyo rero navyiboneye maze gushika hariya imuzye mu ntara nyene ya Rutana. None rero abandi mwese mushobora gushika ahimuzye, sizi ko hariyo n'ahandi yoba iri mu gihugu, muyigwize kugira ngo imboga murazi ko ari ingirakamaro, tuzozifungure. Ariko n'ibijumbu ubu ntibikiri ingorane, birakenewe cane. Nuko rero nasanze ahimuzye nyene bararima n'amasaka, bagiye barabona ku mashusho nayabahaye, yitwa amamanagara, ngo n'amasaka aryoshe cane, sinzi ko aho uherereye arimwa, ngo araryoshe cane kandi ngo bakayanwa n'umusururu, ngo mbere ata n'agasukari ushizeyo ubu kanagoye no kuronka, kuko ngo basosa cane. N'ubugari bwayo bumeze neza cane, ngo buraryoshe. Hari umutamakazi yambwiye yuko bayita amagarigari kubera ngo yakuramwo ubugari. Mukamenya ko ubugari rero mu Kirundi ca kera ari umutsima. None rero mwese mukunda imico kama y'Uburundi, ndabasezere ndabahamagarira kurima imivyuka. Imivyuka akazina bayihaye ni matembezi. Matembezi cyumva ko ari ijambo ry'igiswahili rivuye mu Kiswahili kitenzi kutembea. Umva baje barayikura ahandi kuko batembereye nko muri Tanzania. Mugira amahoro rero, mwubaho.